Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu Kristo umwami wacu, umukiza, umucunguzi nahabwa icubahiro. Ndashimiye uhoraho Imana kubw'urukundo, imbabazi, ubuntu tugirira ku munsi ku wundi, ko bukeye uko bwije, kandi itwongeye umunsi wo kubaho tugishimiye izina rya Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Mwami Yesu atwongeye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana bice mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije mwese, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Muri kino cyumweru turiko turaganira amajambo dusanga mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa. Theme iravuga ngo ibikorwa Mpwemu Yera yakoresheje intumwa bamaze kumuhabwa ku munsi mukuru wa Pentecote Yerusalemu. Nyuma yaho byaramenyekanye ko bahawe Mpwemu Yera w'Imana, kuko ibikorwa biboneka bifadika byatanguye gukoreka hagati mu ntumwa, mu bigishwa, bituma amahanga yose amenya ko hari ikintu gikomeye cyahindutse i Yerusalemu, mbere na hirya y'i Yerusalemu. Imana ishimwe. Soma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice 9 umurongo wa 36 turageza ku murongo wa 42. Mutwe w'amajambo turabona ngo Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari uvugishwa n'Imana yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishyira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari baramutuma ko bantu babiri, bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe bararira, berekana amapfundo n'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Somye aya majambo tubona inkuru y'uyu muvugishwa w'Imana Tabita. Biritweretse ngo yari umugore w'ibikorwa byiza byinshi, yagira ubuntu bwinshi. Tubonye ngo yari afise igikorwa gikomeye, yadoda canke yashona impuzu z'abapfakazi, yarabitaho akabagirira neza. Abapfakazi
mu gihe cya Bibiliya n'abantu bari bafise ingorane nyinshi. Yari sosiyete aho ijana ku ijana n'umugabo yagomba gukora akaronderera ibitunga urugo. Umugore byasa nk'aho atagaciro yari afise kuko atemerwa gukora ibikorwa byinshi byinjiriza umuryango. Iyo umugabo yapfa, umugore agasigara ari umupfakazi, yaba ahuye n'ikibazo gikomeye. Nico gituma mu byakorwa byose, imirimo canke ibikorwa byakorwa mu bizera, byashira imbere imfuvyi n'abapfakazi, kuko baba basigaye mu kaga gakomeye batafise uronderera umuryango. Iki gihe iyo wakorera ikintu cyiza umupfakazi n'imfuvyi, cyaba ari igikorwa gikomeye mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Yesu mu majambo yavuze yashishikariza canke yasaba abantu kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi, kuko ari muri bamwe bakeneye kugirirwa neza ku rugero rwa mbere. Imana itubabarire, kuko muri kino gihe imfuvyi n'abapfakazi mu ishengero ry'Imana ntibashigwa imbere, sibo bitwararikwa mu bikenewe, mu bikorwa by'ingirakamaro. Mu ishengero ry'uno munsi hari ikibazo gikomeye, kuko hashigwa imbere ibindi bikorwa by'iterambere, ibindi bikorwa byiza, ariko abapfakazi aboro n'imfuvyi bashigwa inyuma. Imana itubabarire. Aba bene data b'iyopa, Imana ishimwe, bamenya ko uyu muvugishwa n'Imana Doruka yakora igikorwa cyiza, kuko yitwararika abapfakazi n'imfuvyi. Imana ishimwe. Ivyo bibatera kumenya ko mu kindi gisagara kiri hafi y'Iyopa, Iruda, hari umukozi w'Imana yitwa Petero. Bamenya ibitangaza biriko birakorerwayo, maze ngo bamutuma ko abantu babiri ngo banguka kandi ntutebe, kuko hari ikintu gikomeye twifuza ko Imana ikora Iyopa. Imana ishimwe, kuko Petero akimaze kumva ubwo butumwa, abo bantu bari bamutumye ko ngo arikora aritunganya uwo mwanya ajana nabo. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma, tubonye ngo ahashitse, Imana ishimwe, harapfukama mu nzu yo hejuru ahari ikiziga kiryamye, maze asenga Imana. Mpwemu Yera, wa wundi yatanguye Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pentekote, azura Tabita. Imana ishimwe, Petero ngo amutanga. Haleluya. Hari muzima. Abapfakazi bariko bararira, shengero ryariko rirarira. Uwo mwanya yongera kunezerwa. Imana ishimwe. Aho Mpwemu Yera w'Imana ari, abuzuye Mpwemu Yera w'Imana, Imana ishimwe, iyo haramarira hahinduka umunezero, maze ngo baranezerwa. Ntivyagarukiye aho gusa, uretse ko Mpwemu Yera w'Imana atanga umunezero ahari, abuzuye Mpwemu Yera, ababatijwe Mpwemu Yera, haba amahoro, haba umunezero muri bo. Mw'ishengero haba amahoro, muri bene data haba umunezero, bumva baguwe neza. Imana ishimwe. Si ico gusa cyakoretse, iyo Mpwemu Yera akoze ibikorwa nk'ibi, iyo hariho abakiza ingwara, iyo hariho abazutse bari bapfuye, iyo ibitangaza bikoretse Mpwemu Yera bikoze, mbega intumbero aba ari iyihe? Mbega kuba ari ukugira ngo abakozi b'Imana bishire hejuru, mbega no kugira ngo bavyerekane ku mateleviziyo, mbega no kugira ngo
babifotore, babifilime, babyerekane, biyita abakozi b'Imana b'igitangaza. Oya, turabona ngo aha Petero ntiyishyize hejuru, Petero ntiyanamenyekanye, Petero ntiyihaye icubahiro, ariko icyo mpwemu yashaka gukora muri kino kibanza, mbere ni Yopa hose muri kino gisagara, tubisanga kuri uno murongo wa 42 haravuga ngo bimenyekane Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Haleluya. Ibikorwa bya mpwemu yera no kugira ngo abantu bizere Yesu. Amena. Ibikorwa bya mpwemu yera iyo akijije ubugwayi, iyo akoze ibitangaza, no kugira ngo bataramenya Imana bamenye Imana, abayimenye nabo bamanika amaboko bashima Uhoraho Imana. Atari ugushima abakozi Imana ikoresheje, atari ugushima abapasiteri, atari ugushima aba intumwa, atari ugushima ababishop, atari ugushima abapotre. Oya, no kugira ngo Imana ihabwe icubahiro, kandi abatarayimenya bayimenye, kandi abanyabyaha bahindukire bamenye Imana, bavuge ngo Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza, niyo yonyene yo kwizerwa. Mana itubabarire muri kino gihe, yo mpwemu yera atugiriye neza, agakora igitangaza, kadutera iteka, kadukoresha uyu munsi muri kino gihe cyo mu iterambere. Birara bigeze ku ma YouTube ahantu hose, birara bigeze mu mavideo ahantu hose. Uyu munsi abapasiteri, abakozi b'Imana baca bitwa ibitangaza n'ibyamamare, kandi ari igikorwa ca mpwemu yera. Mpwemu yera akora kugira ngo abantu bamenye Imana, abanyabyaha bakizwe, kandi abamenye Imana nabo bashima Imana, bakomezwe muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro kubwo ibikorwa bya mpwemu yera. Mana ibaha umugisha, ndabifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.